Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 20 Ndamukiza 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza na weekend nziza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Perezida Sylvestre Ntibantunganya ati haracakenewe discipline mu bijanye no kubahiriza itunga ry'igihugu. Mu gihe ku wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu Ndamukiza 2024 ariho Uburundi bwibuka imyaka 30 irangiye uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi Perezida Cyprien Ntaryamira agandaguwe ahitanywe n'isanganya ry'indege yakororewe mu gihugu c'u Rwanda. Perezida Sylvestre Ntibantunganya asanzwe ari umwe mu bo bagendanye n'umuhisi bagakorana mbere akanamusubirira mu mabanga y'umukuru w'igihugu, avuga ko n'uno munsi hagikenewe discipline mu bijanye no kubahiriza itunga ry'igihugu. Kubwiwe ngo iyo ata discipline iri mu vyo gutunganya ivy'ubutunzi bigira ingaruka mbi ku runganwe rukiri ruto. Akaba agira ati iyo ufashe nabi ugasesagura ivy'igihugu uba uriko urica igihugu, uba uriko uronona inguvu z'igihugu. Yongera ati birababaje kubona abana biga bicaye hasi kandi natwe twarize kera twicara ku ntebe. Ikindi ngo birababaje kubona abarimu mu mashure basigaye basambanya abana bigisha kugira ngo bunguruzwe mu mashure hamwe n'ibindi. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi naho ari ishami ry'umugambwe CNDD-FDD rikorera mu kwaha kwayo ririyamiriza itegeko rigenga amatora riheruka gushirwaho ko rinyuranye n'ingendo ya demokarasi. Jacques Bigirimana ni umukuru w'umugambwe FNL, akaba ari umwe mu barongoye imigambwe ikorera mu kwaha k'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni imigambwe yashizweho kandi ishigikiwe n'ubutegetsi kugira ngo ize irakoreshwa igihe cose bikenewe ko leta ihamagara ubwinshi bw'imigambwe baba bakeneye kwiza gushigikira ingingo n'ivyiyumviro vy'umugambwe uri ku butegetsi. Kubw'iyo migambwe ivyo kugira abanywanyi canke kutabagira nta kintu na kimwe biba biyibwiye kuko abarongozi bayo bama barindiriye kuronswa ikibanza c'akazi aha canke hariya. Nk'uko rero imirwi itandukanye yiyamirije itegeko rigenga amatora riherutse gushirwaho n'uyu mugambwe FNL urongowe na Jacques Bigirimana, naho ukorana ukongera ukaba ushigikiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, waraye wiyamirije wivuye inyuma iryo tegeko rizogenga amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 hamwe n'ayo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Jacques Bigirimana ati twebwe dufata ko leta yaturenganije kuba imigambwe itagishijwe inama. Kubwiwe iyo ngingo yo kuduza ingwati z'abazitoza ntibayakiriye neza na gato. Akamenyesha ko bari biteze yuko nk'izo zibanza guca mu nama hama bagahanahana ivyiyumviro, bagahamagara imigambwe ngo hanyuma bakavyumvikanako nyine. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko Perezida Sylvestre Ntibantunganya agira ati haracakenewe discipline mu bijanye no kubahiriza itunga ry'igihugu. Mu gihe ku wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu Ndamukiza 2024 hariho Uburundi bwibuka imyaka 30 irangiye uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi Perezida Cyprien Ntaryamira agandaguwe ahitanywe n'isanganya ry'indege yakororewe mu gihugu c'u Rwanda. Perezida Sylvestre Ntibantunganya asanzwe ari umwe mu bo bagendanye bagakorana mbere akanamusubirira mu mabanga y'umukuru w'igihugu, avuga ko n'uno munsi hagikenewe discipline mu bijanye no kubahiriza itunga ry'igihugu.
kubwiwe ngo iyo ata disipurine iri mu byo gutunganya iby'ubutunzi bigira ingaruka mbi ku runganwe rukiri ruto. Akaba agira ati iyo ufashe nabi ugasesagura iby'igihugu uba uri kurica igihugu, uba uri kuronona ingufu z'igihugu. Yongera ati birababaje kubona abana biga bicaye hasi kandi natwe twarize kera twicaye ku ntebe. Ikindi ngo birababaje kubona abarimu mu mashuri basigaye basambanya abana bigisha kugira ngo bunguruzwe mu mashuri hamwe n'ibindi. Ku bwa Patrick Nkurunziza harongoye umugambwe Sahwanya Frodebu ngo uyu munsi biragaragara ko disipurine ikenewe mu gihugu kuko ngo ntibyumvikana ukuntu umukuru w'igihugu yama arasemerera ko kizira kwiba ubutunzi bw'igihugu ariko akaba atakirahinduka. Ikindi ngo ntibyumvikana ukuntu umukuru w'igihugu yotegeka ko isuku rikorwa mu gisagara ca Bujumbura ariko ntibikorwe kugeza aho ari we agenda kwikuburira isoko kandi umukuru w'igisagara yibereye aho. Akabona ko na kirya hari ikimenyetso c'uko disipurine Perezida Ntaryamira yaharanira tutarayishikako. Perezida Ntaryamira ariko aravuga disipurine yaba ashaka kuvuga iki? Yabwiye bande? Ico gihe byari byifashe gute? Mu nsiguro yatanzwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya mu kiganiro cari catunganijwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu ku mugoroba wo kuri uwu wa gatanu igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa 4 2024, ngo kirya gihe Perezida Cyprien Ntaryamira yari kabibwira abanyamigambwe, abanyeshure, intwaramiheto, abacamanza, abashinga amateka ndetse n'abashikiranganji hamwe n'abanyagihugu. Perezida Ntibantunganya akaba asigura ko inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'1993 ari nayo Perezida Ndadaye Melchior yaciye atorerwamwo kuba umukuru w'igihugu, ngo haradutse akaguma mu mirwi nka yose y'abatwara igihugu. Ako kajagari ngo kava mu batwara aho bavuga ko arya amatora yabaye atari amatora ahubwo yari rusansuma y'ubwoko, ni ukuvuga resansoma etinike. Perezida Ntibantunganya akaba avuga ko mu ntahe yashingiwe na Terence Sinunguruza yatwara Seni ico gihe, ngo Buyoya yaramuhamagaye amubwira ko yabonye ibiharuro by'ibyavuye mu matora, ariko ngo aca amubaza ati none birya bintu nta bwoko bwagiyemwo? Mu banyamigambwe ico gihe batera akaguma kugira ngo hazobe ibiganiro baronke ibiti batarushe nk'uko bibandanya bivugwa na Perezida Ntibantunganya. Ikindi ngo no mu banyeshure naho nyene ako kaguma karageze muri kaminuza aho babuza abantu kwiga, haraba abaja mw'ibarabara, abavyeyi hamwe baca babitera mu bana babo, hama bica bituma hamwe hamwe haba ubwicanyi mu mashure. Ngo rero Perezida Ntaryamira avuze disipurine mu ntwaramiheto yaba ashaka kuvuga ko umusirikare atokwisuka mu vya politike kuko ngo abasoda baca bakina politike yuzuye ububisha. Mu gisata c'ubutungane ngo mu vy'ukuri ico gihe abacamanza ntibari bakiri abacamanza, ngo harageze n'igihe Perezida Ntibantunganya ababwira ati intahe ntigicira ijambo, icira inkonda. Ikindi ngo ariko arabwira abanyagihugu ngo bagire disipurine yaba ashaka kubwira abarundi ko bokwirinda ko abantu boza kubahenda bakabata mu mutego, ariyo mpamvu yabasaba kubanza gushishoza. Ni gute kugira disipurine? Ni ukuvuga kuba ku murongo umwe wese aho ari, bifasha kugira ngo habeho igihugu gishingiye ku mategeko. Perezida Ntibantunganya wavuga ko abenegihugu banka amabwiriza aza bacinyiza. Yabajije ati mbega abashinga amateka iyo bariko baratora amategeko bama baraba ivyo abanyagihugu bakeneye canke baraba ivy'umugambwe baserukira wipfuza gushikako? Kubwiwe ngo iyo ibwirizwa shingiro ritubahirijwe nta ntwaro ishingiye ku mategeko y'ibihari. Akaba yaraciye asaba abarongoye imigambwe na cane cane umugambwe Sahwanya Frodebu guhera ku ngingo ya mbere y'ibwirizwa shingiro barisome kugira ngo barabe ko ririko rirubahirizwa kugira ngo bazoce barungikira icegeranyo umukuru w'igihugu. Ikindi ngo iyo umucamanza yubahiriza amategeko hababaye ubuhungiro bw'abanyagihugu eka mbere n'abatwara igihugu. Akaba agira ati umucamanza hategerezwa kuba yumva neza ibanga afise, akaraba neza ko intahe yiwe itariko iracira inkonda ahubwo nyabuna igacira ijambo. Ngo imigambwe nayo ikwiye kuba ari imigambwe ifise ivyiyumviro bitomoye, ideologie claire, ikirinda kuba imigambwe isegerereza
ico yise parti alimentare kuko ngo niho izoshobora guhindura ibitagenda neza mu gihugu. Ikindi ngo harakwiye kubaho ukubahana hagati y'imigambwe, ikama yitwararika kugena intumbero y'ingene yoshobora gufasha mu iterambere ry'igihugu kandi ikirinda kudadaza. Akaba agira ati umugambwe udadaza ntuba ushaka ko igihugu gitera imbere. Abasirikare nabo hamwe n'abacamanza ngo bokwirinda ko bagira aho begamira mu bintu by'imigambwe. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ugire ibihe vyiza ndetse na weekend nziza.